twaribarutse mugabo byaragoranye narahatswe kuja igihanga no kurira ndarira abaganga barandemesha hanyuma bavamwo baragerageza nza mbona baramuvyaje inda yamufashe sayine yagiye kuvyara sayine y'ubukeye nanjewe namaze kwihebura amanza mbona aribarutse. Hari kuwa kangahe bayibarutse ryari? Kuwa gatanu. Mama none yoba yatangiye kubyara umwana wa mbere afise imyaka ugereranyije ingana nk'ingahe? Yatanguye kubyara umwana wa mbere afise nk'imyaka 27. Uyu mwana wa mbere yatangiye kubyara ntimwa mwaramenye uwo baramubyaranye? Ise wiwe n'igitama cyashaje ubu agendera ku nkoni nararavye kugifungisha nca ndarekerana naco nokuramwo ubu kiri hafi kwipfira ni jewe mpangayitse. None biwe bishika ukabona nyene arafise imbanyi ntubuzi ngene biba byagenze mbega hoho abo bashobora kuba bamukorera aya mabisha iyo bamenyekanye bigenda gute? Oya nta uramenyekana kubera abo babiri nibo bavyawe n'ico gitama mugabo nk'iyo ndafise nako kana sinzi iyo yoba yarabakuye simenye uwayimuteye mbona indikura nkabona imufata nkaca njana kwa muganga akavyara nkaca nza kurera nkabarera mu magorwa mu muhangayiko munini urabona n'agahuzu ntibaronka ndabarerana n'imbeho bajugumira. Bakunzi baremesha turabaha ikaze kandi twagomba kubamenyesha yuko ya nkuru yacu ya mbere twigeze kubashikiriza tubereka inkuru ya Madarena uko bimeze twagomba twibutse ko yari afise inda ni kuvuga ubu yaribarutse rero turashimiye abasuye kandi kuturungika kuguno munsi kumutembera cyangwa kuguno munsi wo gushika kuri Nyamuragi Madarena. Mama none yibarutse umwana umuhungu cyangwa umukobwa? Yibarutse umukobwa. Yibarutse umukobwa mbega ubwa mbere yarasanzwe afise abakobwa bangahe? Yarasanzwe afise abakobwa babiri babaye abakobwa batatu n'umuhungu wa kane. Afise abakobwa batatu n'umuhungu wa kane. Umuhungu n'uyu akurikije cyangwa umuhungu agira kangahe? Umuhungu agira kabiri. Kandi ubu iyo mbu ufise uburyo abamaze kuja gutangura ishuri mugabo narabuze uduhuzu ndabura amakaye ntikaratangura ishuri karacari ngaho imyaka iriko irarenga. Mbe umuhungu wiwe afise imyaka ingahe ugereranije nyene? Umuhungu wiwe arafise imyaka 8. Arafise imyaka 8. Mbe n'uwo turi kumwe ngaha yitwa nde akazina kiwe? Yitwa Habonimana Eric. We Habonimana Eric. Gute? Zanga agatebe twicarane. Icarane na mama na nyokuru. Ninde yakogoshesheje? Urazi kuvuga weri? Turabe nta kibazo ntugira ikibazo weri turabe. Eric. Icara ngaha muganire n'ababana. Eric turabe none. Eri. Ninde yagwaye amahere kwimwisha? Ni nyokuru yakogoshe? Mbe umwe mu mukobwa nawe mama yitwa nde ari hehe? Ujya umukobwa we mukuru. Aracari ku ishuri. Yitwa Keza Kimana Darirene ariko yarebye kubera abagize iminsi babahereza utwo bafungura. Yarindiriye yari yize igitondo aba yatashe. Yarindiriye ngo azafunguye ku ishuri. Yarindiriye azafunguye ku ishuri. Mbe uyu wundi akurikije ni wo mukobwa? Nawe yitwa gute? Uyu. Yitwa Nema. Bakunzi baremesha twagomba kubamenyesha ko Nyamuragi Madarena asanzwe afise abana 4 muri abana 4 uko mu nkuru yacu twabashikirije n'uwundi mwana mushasha yibarutse akaba yibarutse uwundi mwana w'umukobwa. Mbega uyu mwana mushasha w'umukobwa Madarena yoba yibarutse mwamwa mwiswa kazina ka gutema mumba bari twe tubabaza ibibazo byinshi ariko wihangana.
aka kana yibarutse kubera yakabyaye namaze kwihebura naciye ndakita irakoze Jane. Itwa irakoze Jane. None mama wodukundira ukazana mbe igihe kingana gute bamwibarutse? Yabyaye kuwa gatanu akazogi kavuye ko ejo mwijoro. Murashobora kumusohora hanze none tukamwereka inshuti zabo? Yego cyane. Wagenda ukamutuzanira none birakunda kumusohora hanze? Yego. Genda rero muzane kugira ngo rave turaba ukuntu bihava bigenda. Bakunzi baremesha turabashimiye kandi twagomba kubabwira ko ari Nyamuragi Maderena nk'ubwo byagenze ku nkuru yacu ya mbere. Murabona nahasanzwe atuye agiye mu mama wacu ariwe mama wa Nyamuragi agiye kutuzanira akabebe mwumvise n'izina yahavuye amwitwa, ni kuvuga akabebe niko kana Nyamuragi kagira kane yavuye yibaruka. Twarababwiye mu nkuru yacu ya mbere cyangwa harabaye yuko bamenyesha yuko ukuntu bigenda kugira Nyamuragi yibaruka bano bana batandukanye. No kuvuga ko Nyamuragi Maderena aba kenshi ntamenya no wamubyaye ko aba ariko aratembera n'uyu mama we mubona ntamenya nuko biba byagenze. Birababaje cyane gose aho umwana avuka ntamenye se kandi akavuka ku muntu biba bigoye cyane gose. Bakunzi bacu rero mudukurikirana twagomba tubamenyeshe ikindi kintu kiryoshe cyane gose nkuko muri bamwe musanzwe mudukurikirana Imana yagiriye neza, bafise umutima w'urukundo, bafise umutima wo gufasha. Uyu munsi hari akantu baturungikanye kwa Maderena uko iki kibondo gishasha yibarutse. Murabona none mama bimeze gute ko Nyamuragi yibarutse? Bimeze gute bijanye n'uduhuzu kwambara? Bimeze gute agasabune? Bimeze gute mbega ko aho twara tubona ubwa mbere watubwiye ko mujana na mukirwa kurondera utwo mufungura? Ubu bimeze gute? Ubu ndahangayitse cyane kuko iyi ni yinga n'igice ndi ngaha. Nubwo yabyaye kuwa gatanu yarabangira hindura ndagira ubwoba ndamujana agaruka atabyaye. Ariko ubu rero turafise ibibazo kubera sinomusiga ngaha ngo ngende kubacira itaje. Ubu turahangayitse, nagize iciyumviro ndateka ntera utuboga ku mbuga nitwo nguma nteka nitwo ndamuhereza. Ubu rero aratanguye kuza aracibwamwo kubera azirya imisi yose. Ikindi kibazo mfise ca Nyamuragi sinzova havuba kuko byaragoranye no kumushona, barinda kumushona kugira ngo akaronka ukana kiwe byari byagoranye kugira akavuke. Baba baramubazi cyangwa baramwopeye? Oya ntibamwopeye ariko baramushonye. Uvuga aracyafise igikomere? Aracyafise igikomere. Murakoze cyane mama kuri mutu yagiye. Bakunzi bacu uyu munsi rero uyu munsi udasanzwe za nshuti zacu muri za nshuti zacu zamazidufasha twagomba tubamenyeshe ko hari inshuti zidasanzwe bo ku mutima bagize icyo bakora kubw'uno munsi mama wacu. Nkuko twigeze kuza ubwa mbere ngaha tukabayagira twabwira ko inkuru yacu tugiye kuyisangiza n'izindi nshuti zitandukanye. Muri izi nshuti zitandukanye kubw'uyu munsi harabagize icyo bakora kubwa Nyamuragi kubwo nako kabebe yibarutse. Rero twagomba kubashikiriza bimwe mu byo baturungikanye. Ni ugushima Imana, no kuri Imana yafise ukuntu ikoresha abantu bayo. Hari abantu bagifise umutima w'urukundo, rero niyo mpamvu ubona twabatembereye kubw'uno munsi. Rero twagomba tubashikirize bimwe mu byo baturungikanye inshuti zacu aho ziri zitandukanye n'abakozi b'Imana. Hari uwagerageje kugurura ako kabebe kacu uduhuzu ariko twagomba tumushikirize. Hari n'uwagerageje no gutanga udusabune, kuvuga utu n'uduhuzu tumwe mu duhuzu bagerageje kuzana ashobora kuzokoresha mu kwambika ako kabebe. Murabona n'uduhuzu dutandukanye
n'abakozi b'Imana bitanze ni ukuri aho muherereye hose Imana ibahezagire kubwo kwitanga kubwo kano kana kavutse bavuga ngo akana gatonya n'akamarayika. Rero turabashimiye cyane bakunze aho muri ku gikorwa mwakoze kidasanzwe. Tuno duhuzu two kwambika umwana bagize n'icyo bakora kandi bakaba baduhaye n'impuzu batungikanye n'undi mukozi w'Imana yagerageje kutungikana nawe akandi iyindi mpuzu murayibona ni impuzu yo kwambara ushobora kwambara mu gihe yoba ni ukuvuga bakaba batungikanye kandi n'udusabune ashobora gukoresha mu kumesa utwo duhudu tw'umwana. Ni ukuri hari abantu Imana yasize mu mutima w'urukundo aho twavuga ati Imana iragahora ku ngoma gukoresha ubwoko bwayo. Izi n'isabune nazo baduhaye ashobora kuzamufasha mu kumesa mbese banaduhaye batubikaye n'akabase ashobora kuzokoresha mu kumesera mu utwo duhudu. Rero Imana ni ukuri Imana iragahora ku ngoma nibyo batungikanye rero kubw'uno munsi. Rero twavuga ati Imana ihabwe icubahiro. Ni ukuri biraryoshe cyane kubona abantu b'umutima bashobora kwitanga kubw'igikorwa nk'iki kidasanzwe. Rero Imana ibahezagire cyane. Baragize neza. Ni igiki rero numva woshikiriza aba bantu bagize icyo bakora kubwo aka kabebe kavutse? Icyo noshikiriza abantu nobashikiriza ukubashimira cyane. Aka kabebe kari kambaye agahuzu kahawe n'umuntu yarabyaye uruhinja, ako gahuzu karamurenga arambarira ati aka gahuzu kararenze umwana wanje, reka ndakaguhe wambika aka gahinja. Murakabona agahuzu yambaye ngaka nakavuye ku wundi mwana. None aba bantu baragize neza barakoze. Agahuzu nari kumuhekamwe asohotse naka nako yahawe nagomba ndagateranya imitwe ejo nze nsohoke ndagahetsa aka kana. None aba bantu baragize neza. Imana ibafashe ibaha umugisha mu byo bakora, bakore ibitera imbere maze birambire. Ukuri ndabashimiye cyane. Nta kindi kintu numvise nobahereza mgo ndabahaye. Imana ibafashe bagumanye urukundo nk'uru. Ego nawe urakoze cyane. Turumva no kubasengera cyane dusaba Imana kugira ngo ibashoboze mu byabo bagira umugisha. Ni ukuri hari n'abandi badufashe kugira tubashikire, murabona tuva kure nabo nyine nako turabashimiye kuko bakoze kidasanzwe muri iki gikorwa cyo kwitanga. Ibi byose biva ku bw'igikorwa Yesu yakoze. Niwe yaduhujije aduhuza n'Imana, twarabansi b'Imana tuma habaho kandi kugarura umutima w'urukundo mu bwoko bwayo. Rero nanjye ndashimye cyane uko tubasanze nuko dusanze amerewe. Maturize radakekeranya ko n'ubu turi cyasenga Imana abizokoresha no kuri ikabakoresha. Ndibaza ko bizogenda neza, gusa tubanaye kwiyegereza Imana. Turabona ko naho mubaye ni kuri birababaje, ariko turazi ko Imana nta kinanira Imana. Rero Imana ibahezagire cyane, murakoze.